Ntangura kwiga mvuye ku ishure ntaha mw'ibarabara siragituma mpeba ishure ntonda ku marigara nangwa gutonda ku marigara kw'inkora umugini n'amakoro ama essence Ikinaza vyimaneza nkoreye rero ndashimiye cyane Superbots. Salamu alaikum kubaneze mesi nabamenyesha ko ndabarenze muri no mesi. Ico atandukaniye ko n'abandi baririmbyi benshi bo mu runganwe rwiwe nuko we afise kahise ataho gahuriye n'ico ari uno munsi nkuko yagiye abigaruka ko mu ndirimbo ziwe nka My Story, aha nihe, Slam, Ikidoma no mu biganiro yagiye aha abanditsi n'abamenyesha makuru. Bo mama maze ko wundi mugabo narinciye ubwenge gatoya kandi navuga ati mbo ndaronse undi muvyeyi nubwo papa wanje yantereranye ariko ndaronse undi muvyeyi ariko nuko nyene nabiziga siko nabisanze nawe nagiye twabanye yashanyirukana urazi umwana w'umuhungu nubwo abari mutonya bari umuhungu niko guca ntangura kuba mwibarabara. Amateka yiwe n'ikimenyetso gikomeye cuzuye kibeshuza abahora bavuga ko umwana w'inkende azopfa yurira igiti kuko uwakuriye mwibarabara ari Ikidoma adafise icepfo n'icaruguru. Ubu ni umusitari rurangiranwa yama mu nda y'indege, yama mu biteramo byo ku rwego mpuzamakungu, agatahukana ubushimwe bukomakomeye, akaba umwe muri bake cyane mu baririmbyi b'abarundi bashobora kuzuza stade. Ni umustar atandukanye n'abandi kuko we yubatse izina ryiwe guhera mwiyarara mwibarabara ashoborera aho abandi isinzi bananiriwe baje mu muziki bari bafise uburyo bukwiye bwo kugera kure, ariko we nubwo intambamyi zari nyinshi atanzira irashe ihari iyo mushikana ku kwemeza ko indoto ziwe zizoranguka ntivyamubujije kugumya umutima akagumana icizere cuko bitebe bitebuke itaragiwe rizokwaka rikaboneshereza urundi rwaruka isinzi rukiri mu buzima nk'ubwo yakuriyemwo, niko kubandanya urugendo gushika ageze ku ntambwe ikomeye. Ariko uno munsi amateka y'ubuzima bwiwe arimwo inyigisho ikomeye y'inzira y'ubwenge, ni isomo rikomeye ry'ukugene Imana ikura ku cavu ikicarika ahakomeye. Ngiye ko namubonye Kiriko gusa narabonye ko ari umwana akerebutse, umwana afise ingabirano, umwana arose umushigikira yotera imbere. Numva rero impoemu yera irandongoye kumufata hama rero turabandanya. Ubundi Ikidoma Kiriku akiri uwo benshi uno munsi bita Mr. Ahanihe ni muntu ki yabigenjeje gute kugira agere ku ntambwe ariko uno munsi agahindura izari intambamye z'amateka mabi yakuriyemwo zikamubera akarusho ko gushika ku iterambere, agashika ku ntambwe benshi bipfuza gushika ko ariko byabananiye. Yabikoze gute? Nakahe kabijya kari mu ndirimbo za Kiriku akiri. Ndabaramukije, nitwa Hatangimana Patrick Rosage Maestro, aha ni kuri HP Menya. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi iza kudushikana mu rugendo rw'ubuzima bwa Kiriku akiri, aho tuza kwiga byinshi tutari tuzi imbere n'ibyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho. Ibi byose bikaza kudufasha gushobora guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore natwe gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Uno munsi tukaba tugira turabire hamwe amateka ya Kiriku akiri, umuririmbyi rurangiranwa mu Rundi agezweho uno munsi akundwa n'abarundi kumwe n'abanyamahanga isinzi. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, wongere upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire kuko ari nkeneko. Yeshi n'abana nabo bamenye Inzira y'ubwenge.
nagiye mwibarabara kuva nkiri mutonya cyane. Nabanjije kwa mwibarabara Ngozi Bujumbura najwe nzanywe n'undi muntu n'ibindi bintu byari binzanye mugabo navyo ntivyakunze ndasubira inyuma. Bandanye ubundi buzima nyene bwo mwibarabara ndi Ngozi. Harageze n'igihe amashuri biranka ndahagarika mugabo ntangura kwiga mvuye ku ishure ntahamwe barabara siragituma mpeba ishure ntonda kumarigara nangwa gutona kumarigara kw'inkora umogini n'amakoro ama essence mugabo ndaronka umuntu afasha ndasubira ku ishure kugira n'ubu ko nariga mba kubaraza namye numva ko hari muri jewe mfisemo ikintu kandi nkwiye kutahura ubuzima bwose ariko nkakomeza umutima inzishike ku ndoto yako yuko hari abantu bobaho kubera ko nje nabayeho. Ndasubiriye kubaramutsa. Yusuf Akibar niyo nkuru azwi cyane ku izina rya Kiriku Akiri bakamutazira ikidoma bafatiye kuri kahise kiwe bakanamwita Mr Ahanihe bafatiye ku ndirimbo yiwe igira ikwize umwaka ikinovogwa n'abakunzi b'umuziki ku rwego mpuzamakungu. Ibitari biherutse kwibonekeza ku muririmbyi w'umurundi Kiriku Akiri azwi cyane muri hip hop umuhinga ntagereranywa mu gucucukiranya amajambo. Yabonye izuba mu myaka y'ibihumbi 2001 Ingozi akurira mu buzima butari bworoshe inyuma yo kubura umuvyeyi wiwe se wiwe mu nyuma nyina wiwe acarongorwa n'undi mugabo ku buryo ubuzima bwa Kiriku Akiri butasubiye koroha kuko vyarangiye Kiriku Akiri yisanze mwibarabara akurira mwiyarara ari ikidoma ariko biza kurangira yigaruriye imitima y'abanyagisagara ca Bujumbura cyane cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi ugezweho gushikaho amajambo y'indirimbo z'uno munsi asubirwamo n'abana n'abakuze kuko aririmba ivyo umuntu wese yaba muto canke mukuru umutunzi canke umukene usenga n'udasenga umwe wese bivanye n'ico ari uno munsi yisanga yakozwe ko bikamutuma abaza abahora bamwipfuriza nabi bati none ubu ahanihe ahandi nihe. Let's give the Babylon channel selector Chimbo wajaji mesplaidono bombo clades badman dankala kankala chuga baddest nataziriwe n'abantu kwera nari mutonya nkabanciye n'ubwenge gusa abantu benshi bari insiguro y'ubugufi ariko izina kiri kurivuye muri Akiliku banyise kwera nari mutonya nk'abafise ubwenge bukuze niko babimbwiye. Nahoze ndanakina umupira w'amaguru nkuko nyene buri mwana w'umuhungu wese akiri mutonya bafise indoto zo kuzoba umukinyi w'umupira. Nahoze nanje nkina umupira w'amaguru ariko nabiza kuba ivy'umuziki nja mu vy'umuziki. Nahise ahubwo ko ari je nzoshikana intamba muri mondial ariko ivyakunze. Natanguye gukunda ibintu vy'umupira nkunda Arsenal ariko mu nyuma hazamwe n'ivyo bindi byo gukunda Real ariko nakuze ndumona akunda cyane champion yo mu Bwongereza rero equipe nakunda yari Arsenal. Nkuko nabivuze mu ntangamarara Kiriku Akiri aho atandukaniye n'abandi baririmbyi benshi nuko amajambo ari mu ndirimbo ziwe akenshi yiganjemo amateka y'ubuzima yakuriyemwo. Uko kuririmba inkuru z'ukuri kw'ivyo yakuriyemwo biri mu biremesha ugwaruka isinzi bikaruha icizere cyuko ejo bizogenda neza kuko atawutanga Imana kwihebura. Ibi bigatuma Kiriku Akiri abera icitegererezo urundi gwaruka uno munsi ruri mu buzima bubi nk'ubwo yakuriyemwo ko nabo umunsi uri izina ubwo buzima bubi bazobuvamwo. Kuba ko vyankora ko cyane yari yarananiye kumarira amamama maze gufa ndavuga ati reka ndayikore kandi gikuru suko nshaka kubwira ko abandi bantu ubuzima bwanje kubera ko umuntu wese afite ubuzima bwiwe hariyo n'abato bakeneye kumenya ubuzima bwawe ariko ndabivuga kugira bibere inyigisho abandi hakuru n'abana bo mwibarabara bagira ico bafashijwe kubera ko nahoze mba mwibarabara ubu nta ntambwe ya cyane ndatera ariko hari ikintu kiboneka muri jewe ko nshobora kuzofasha igihugu nabigize rero kugira ko n'abana bo mwibarabara bafashwe nabo hari ico bofasha igihugu ikindi naco bwa n'ubuzima bwanje bugire bamwe bugize ico bubigisha.
urugendo rwe rw'umuziki gushikaho acika umuririmbyi rurangiranwa nk'uko biri no munsi rutangura mu mwaka wa 2018. Aha yari afise imyaka 17 gusa y'amavuka. Ni nyuma yo guhura n'umudandaza Nibizi Oscar benshi bita Oscar Fashion bafatiye ku iduka ryiwe ry'impuzu n'ibirato n'ibindi vyambagwa bigezweho bihurumbirwa n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura rugwiriyemwo abastar. Oscar niwe novuga ko ari niwe rugendo rw'ubuzima bwanje kubera ko ngiza arafise mu ruhara runini cyane, ndanamushimire cyane, niwe yangarukanye mbo sinasuye mwibarabara. Oscar yaciye yarambonye acarifuza kunshigikira kumfasha ambere umuvyeyi aranza nino ndiga aho sengeza afise mu ruhara runini cyane kandi ntigeza ntererana nubwo naronsaba acari umuvyeyi wanje kandi mbo nawe papa ndoshobora kuvuga ko ari nka papa wanje. Twahuye kuri Star Hotel, nibaza ko ndavyibutse neza hariho agakompetisiyo k'abana umutantine Sisi yahora ategura keshi arabikora n'ubu. Hama rero Kiriku yaraje kubashigikira nk'umuinvité spécial w'umwana aje gushikira urundi gwaruka rufise impano. Ariko kandi ico gihe nibuka ko na Master ne harari Bifes niho yarari n'abandi ba artiste nyene bari baje kumishigikira muri ivyo bikorwa. Cece umwana cyo turicarana turaganira kwidondorana, ndamubaza ni sawa bimeze gute nuko Imana ibiduhuje gutyo. Ariko kandi haje ikintu giconnecta n'umuntu nikiba kinini. Oscar Fashion ari mu bagize uruhara runini kugira nanje uno munsi nicare nkore ubusesenguzi n'ubushakashatsi bwimbitse ku mateka ya Kiriku Akiri, kuko iyo hataba ukuboko kwa Nibizi Oscar hariho amahirwe mabi menshi ko Kiriku Akiri tutari kumumenya nk'uko tumuzi uno munsi. Oscar Nibizi niwe yamukuye Ingozi amuzana mu gisagara ca Bujumbura ku kirimba c'umuziki w'u Burundi ugezweho, amushira mu maso y'abakunzi b'umuziki aho impano yiwe itatevye kubonwa n'abandi baririmbyi bari rurangiranwa ico gihe nka Bizimana Karume azwi cyane nka Satbi. Yaje yambwiye ko gusa azomfasha akora ku vy'imiziki mugabo ndaza ivyashoye gukunda namuronda baba niko bize mpaka umwisho ndumva ko vyanse cyane ubuzima no bwaranyankiye ndabura aho mfungura ndabura aho njyama buri munsi ntonda kwa Kodi ntonda kwa Masi ndabe ko no mubona je feel of Satbi yayikoze nica yanze ku muryango kwa Kodi umwisho ndabona ati ubuzima burasi ndasubiza umupira kwa Keperi nasubira Ingozi durana sa acambesha ibyo kumfasha sura guheba ishure ndamusanga mu gisagara. Allo grand frère mini ule petit wa Ngozi nishafika Bujumbura niko kwa Koli dogo niko busy by'ubuzima nagiye kubimenya mu nyuma tumaze kuganira ikiyago ciyaguye ukumva ujya muntu ubuzima bwiwe ubugira gwawe ukumva ko none kugira ngo atere imbere no mufashe gute nubwo hajya Kiriku mumubona kujya yafashijwe n'abantu benshi amaze gusirita amaze gushika Bujumbura aho yafashijwe n'abantu benshi si Oscar gusa kandi nawe narabivuga hajya yavuze ngo ashime yoshimira abantu benshi cyane cyo kimwe na Mugani Desire. Ntivyari vyoroshe ariko shimire cyane Fizo amaze kumubona Bujumbura yavuze ati uwo mwana ndamuzi munzanire abarinjiye muri Bantu Boy. Fizo je nsanzwe fan umuziki kama je ndumufana wa Fizo umufani wa Fizo umuziki wa Fizo hama jewe icyanezereye muri vyose nuko yamfashije muri urwo rugendo rwo kuba umuvyeyi wa Kiriku. Big Fizo uyuwe Imana yahavuye imukoreramwo arafata ukuboko Kiriku amukura ku ntambwe yo hasi ariko amushira ku rwego rw'aba superstar ku buryo Kiriku Akiri ivyo ataziga yisanga abangabanganwe n'abandi baririmbyi rurangiranwa abari baramaze kubaka izina ku buryo uno munsi bigoye gutondekesha abaririmbyi batanu ba mbere babikora neza mu Burundi ngo wibagire gushiramwo Kiriku Akiri. Hari naho usanga umushize no ku nimero ya mbere ufatiye ku butumwa buri mu ndirimbo ziwe, ibimutuma akomeza gutahukana ubushimwe mu mahiganwa akomakomeye. amashimeshyi kuri Kiriku Akiri. Ndashimira cyane Imana yatumye tuba duhari uno munsi ariko muraza kumva barira ibintu by'ijambo si ibintu byanje. Nshimira cyane n'ababyeyi banje nubwo batagihari bari mu batumye mbaho sinari kubigira ko uno munsi iyo nkaza kubaho ariko cyane ndashimira Oscar uno papa niwe yankuye mu ibarabara ankura mu ntara ya Ngozi. Nukuri indirimbo
rero ndashimiye cyane Superbats kuba yariyumviriye gutegura iki kintu. Ni kinaza vyimaneza nkoreye abisi bobo muzoza bihiye bashaka kubona icyizere cyacu. Umviriza ntihagire umuntu abura uko ataha. Ndamuha lift hariya murakoze. Mu yandi majambo, uguhura kwa Kiriku Akili na Niyibizi Oscar vyuguruye amarembo y'urugendo rw'umuziki rwa Kiriku. Ariko nubundi aha uru rugendo rwari rukiri rurerure kugira Kiriku abe uwo tuzi no munsi, gushika aho yahura na Mugani Desire azwi cyane nka Big Fizzo. Nubwo nkunda umuziki sindi umunyamuziki, ajya amatekinike y'umuziki, kumenya ryari ushobora gusohora indirimbo, kumenya ryari indirimbo yo macinga n'igihe ushaka kwisohokeramwo, ivyo nye utari umunyamuziki ntavyo ushobora. Twege abafana dufana ibisohotse, dufaka kuvuga ati ya ndirimbo yayitabuye kabisa, iraryoshe. Urumva mugabo ingene bitekwa, ingene bikogwa n'irindi shuri, n'ingene bihitinga n'iryo banga bakoresha twege tubibonera ku ma YouTube gusa, tubona tuti indirimbo yayishoboye kabisa. Ariko winjiyemo indani ndazi ko igikorwa kitoroshe cyane. Rero Fizzo nk'umuntu abizobereye cyangwa atazana umwana amufashe, azokwiga, azokora umuziki, tuzomukurikirana. Umutwaro kibaye wa Oscar, noneho na Bad Boy ivyinjiyemo. Kiriku Akili ntiyagumye uko yarari kuva ahuye na Mugani Desire, umwami w'imidiho ndundi na nyarwanda yigaruriye imitima y'abakunzi ba hip hop, afrobeat na bongo flava. Bamwita Gikundiro, Ndugwe, Burundiano, amazina y'ubuhizi yiyongera kuri Big Fizzo na Fariaz, nyene uruganda rw'umuziki Bantu Boy Entertainment. Nibuka ko nigi indirimbo yiwe ya mbere yasohoka cyane yagiye mu ndavuga none muvyeyi, none ushaka urifuza ko uyu mwana azotera imbere mu muziki kwere, ariko umwaka uheze atandiriye. Ndavuga none umwaka ugomba uhere yega ari kariri, ng'abantu bose baranyotewe kumva igikorwa ciwe ca mbere. Kubera iki none mugaje umuntu akuza bakuze. Madame Fariaz arambwiye ati Oscar, Kiriku ni umwana yosohora indirimbo by'ukuri igafata, uribaza ko ubustari bwiwe twoshobora kubujaje na wewe. Reka rero tubaze tumutegure mu mutwe abone ko ishuri naryo rifise ikibanza cyaryo. Rero ncangira urwo rugamba ngo hoye basiyo sohora indirimbo imwe, turavyumvikana ko kugira ngo abantu muri society bamwakire nk'umuririmbyi, hama nimba biswate canke bifate. Ariko rero kandi hajyanye wegamiye cyane Fariaz, biragoye ko byoswata kuko indirimbo wewe abanza kuyumviriza inshuro nyinshi. Kuva Kiriku Akili ahuye na Big Fizzo yarahindutse ukundi gushasha, kuko yamuhaye amahirwe ataza kuri bose, amahirwe yo gushitsa indoto ziwe mu gushira ahabona impano n'ubushobozi mvabwenge bwa Kiriku Akili mu byo kwandika no kuririmba. Impano ya Kiriku Akili ntiyari yo kwirengagiza. Big Fizzo ntiyatevye kubona ko Kiriku Akili afise kazoza keza mu muziki, niko guca amwinjiza muri rebo yiwe yari ikiri shasha ya Bantu Boy Entertainment. Kiriku Akili aca ahurirayo na Double J, yari rurangiranwa ico gihe umuhinga mu guhibongoza indirimbo z'amarangamutima zakundwa no gwaruka isinzi rw'abarundi. Bidatevye Kiriku yanditse amateka akomeye inyuma yo gusohora Samanamba mwaka 2018 na Washa mu mwaka 2019 kumwe na My Story mu mwaka 2020. Biraharawe n'izindi ndirimbo ziwe nyinshi zakunzwe cyane. Kujya bana twabigize umugenzo turarengeje sana. Aha simvuze indirimbo za collabo yagiye akorana n'ibindi bihangange mu muziki nka mukuru we Big Fizzo, bakoranye Binuwa kumwe na Suguwa, bakoranye n'uyu Big Fizzo, Double J, Elise Boy, bari bagize umugwi wa Bantu Boy. Ubwo hanyuma Kiriku Akili yahavuye asohoka uruganda rw'umuziki Bantu Boy, agenda ajanye na Double J, aho batatevye gushinga umugwi Birman Boy. Bavyanka bavyemera uranyobwa gusa. Uno munsi biragoye kuvuga amateka ya Kiriku ngo wibagire urugendo bagiranye na Double J, kuko Kiriku na Double J bace bacika nk'abavukanye, bahuriza ku kutazovana, niko guca bashinga uyu mugwi wa Birman Boy
gutyo bakomeza kwandika amateka akomeye mu muziki w'u Burundi, mbere baranawujabukana hanze mu karere k'ibiyaga binini eka ndetse no mu makungu. Aba ari babiri baramenyekanye mu ndirimbo nka No kwishinga nopfa, Inzoga ni Baby, bari kumwe n'icamamare mu muziki nyarwanda Itahiwacu Bruce azwi cane nka Bruce Melody. Mu nyuma bamenyekana muri Ntagaso bari kumwe n'igihangange mu muziki w'u Burundi Girukwishaka Boniface azwi cyane ku izina rya B-Face. Uyo muziki se gwawe obo boronde se gwawe. Dufatiye ku bushobozi mvabwenge, Kiriku Akili aratandukanye n'abandi baririmbyi benshi hisunzwe ubuhinga akoresha bwo guhuza injana nyinshi zitandukanye mu ndirimbo ziwe, mu guhuza Afrobeat, Hip Hop, Bongo Flava, agashiramo n'ibicurarangisho kama Kinyafrika, ibituma indirimbo ziwe zihurumbirwa n'abantu isinzi bo mu runganwe rutandukanye. Akagira n'umwihariko wo gucucukiranya amajambo menshi mu mwanya muto, ibishobora abarapere bake cyane. Inyenyeri ya Kiriku Akili yakomeje kumurikira ugwaruka isinzi rufise indoto yo gushika kure, ku buryo kuva mu mwaka wa 2025 Kiriku Akili yigaruriye imitima y'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ugezweho bari bamaze igihe kitari gito banyotewe umustar abakora ku mutima, akabahuza n'ibihe vya none, akaririmba ivyo babayemwo, ku buryo umurundi wese yiyumva ko ari we yavutswe mu ndirimbo ahanihe. Indirimbo itatevye gutanga ivyamwa, kuko hambavu yo kurabwa n'amamiliyoni arenga 10 y'abantu kuri YouTube, iyi ndirimbo gushika n'ubu yarabuze iyindi yoza iyikura kuri hit, ivyatumye ikomeje gutahana ubushimwe bukomakomeye. Aha ndavuga nka Superbat Award na Isanganiro Award, aha hose Kiriku Akili agatahukana imodokari, intambwe ikomeye abaririmbyi benshi bipfuza gushikako. Kumwe n'abandi bakuru biwe nka Kidumu Kibido, Natasha Boss, Big Fizzo n'abandi, Kiriku Akili akomeje kujabukana umuziki w'u Burundi ku rwego mpuzamakungu mu kudugiriza ibendera ry'u Burundi mu mahanga. Muri uyu mwaka wa 2026 Kiriku Akili akomeje kuryohera abarundi eka ndetse n'abanyamahanga bari hirya no hino ku isi, haba ku mugabane wa Buraya, mu ntumbero yo kwegeranya uburyo bwo kugarukira ku bana bagwaye n'abari mu buzima bubi. Yo, let's give the Babylon Channel Selector Chimbo Wajagi Messi I don't know Bombo Clad Badman Dankala Kankala Chuga Baddest all the way from Burundi. Abantu ho muri Lille yaregistre kubabwira gusa ko le 6 juin samedi tuzoba turi kumwe, nta mpamvu nimwe yo gusiba. Soyez les bienvenus à tous. Thomas Anya bado sabira ko tuba bajaka ko tuva korema imana ibibonye itiwa. ariko inyuma yaho ndafise concert muri Saudi Arabia itariki 25, nkongera kandi nkagira n'indi concert itariki 4 z'ukwezi kw'indwi yo kwigina intsinzi yo kwikukira ku Burundi mu gihugu cyo muri Swiss. Ngire ko ntumira n'abantu muri izo concert. None amateka ya Kiriku Akili yo twigisha iki? Ni irihe somo dukura mu mateka ya Akbar Niyonkuru? Yakuze ari kidoma, ariko uno munsi akaba ari mu bastar b'abarundi bari kurushi bashobora kuzuza stade. Kandi Kiriku bujyanye mu buzima busanzwe ritonda, yashatse kuvuga aravuga, yashatse guhora arahora. Narabona ko ari umwana afise icyo ashaka. Filozofi ya Kiriku Akili ishingiye ku kugumya umutima, kwihangana, kutihebura no kugumana icyizere ko umunsi urizina byose bizogenda neza. Kiriku akaba umuntu yegereza ikibano abayemwo, akabana neza n'abandi. Yambere umwana mwiza ko yacambwiye ati subiza mu ishuri. Emayo turore ko abaririmbyi baririmbye, aravuga ati ni by'ukuri bari bafise ingabirano ziteye ubwoba, ariko ivyo muziki biragera igihe bigahara bigagira, ariko ufise kindi kintu wize mu ishuri ciye ubwenge ukabandanya ubundi buzima. Canumva rero n'umwana afise mu mutwe, akagira n'impano idasanzwe yo guhindura kahise kiwe kababaje ata muntu yipfuza kukabamwo, kakamubera umushinge wo kubakira ko izina ryiwe rigashika kure ku rwego mpuzamakungu kandi mu buryo burama. Nje papa ntitwigeze tubana kandi ni asa n'uwari yaradutereranye
namumenye maze kugira ubwenge gatoya ndamumenye ntage kinini cyaciye yitaba Imana. Umva rero novuga ati mama niwe yari papa akaba na mama. Mama twaraganiye cyane, mama ntitwabanye igihe kinini, mugaye igihe cyose twabaye Imana ibizi bimuhezagirire, yaragize icyo afasha kubera ko ubukomeze yimba nubaha yimba ntindero niko ko mama niko yandeze, nubwo yandeze igihe gitonya ariko ndazi ko yandeze neza. Mama wanje naramukunda nubwo tutabanye igihe kinini, ariko mama yamari mama amukunda. Mu yandi majambo Kiriku Akili yubakiye izina ryiwe ku mateka atoroshe ubuzima yabayemwo yakuriyemwo. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, guhindura intege nke zikaba inguvu biciye mu kwizera Imana, akihangana igihe kirekire, akirinda no kwihebura bitewe no kuba yakuriye mu ibarabara atamuvyeyi canke uwundi muryango amuri hafi ngo amwiteho. Kiriku Akili yifashisha ayo magorwa yabayemwo muri kahise nk'ikimenyetso sindamusiga ko atamvura idahita, bigaca bimuha inguvu zo kurema imiziki yiganjemwo amajambo aremesha uyumvirije wese, umuto canke umukuru. Filosofi yiwe ishingiye ku kutazigera yibagira iyo yavuye ngo ahave yisanga atanguye kuborezwa na hiti, ace atangura kugara ku bafana nkuko bikunze gushikira abandi baririmbyi benshi iyo bagize amahirwe bagatera intambwe ija imbere. Ariko Kiriku Akili we agasezeranya abakunzi biwe ko azogumiza ibirenge hasi kugira ntahendwe na hiti ngo ahave yima uwamuhaye. Je nabuze ubufasha bwinshi kubera ko harimo abantu bamwe badutanguriye baberekanye imico mibi, niyo mpamvu juzura bisinkunda kwitwara nabi cyane. Ababona nabo ko nitwara nabi ni kubera kumva navugishije ukuri, niyo mpamvu ntakunda kwitwara cyane ngo mbere akaruru cyangwa nicire izindi mpano zizoza inyuma yanje. Nari narabuze abantu bamfashwe utumufashije uzomera nk'uku nuko ya. Ibi bigahuzwa no kuba Kiriku Akili atigeze ahindura umukenyuro w'ubuzima. Ibi bisigura ko inguvu yakoresha akiri mu ibarabara kugira ashobore kubaho, aronke ico afungura, aronke ikarato ararako, aronke umutoto yifuka, ni nazo nguvu n'ubu akoresha mu muziki. Akomeje kugwa avyuka kugira agume kuri hit, kandi bisa nkaho ari umukenyuro umaze kumuha umusaruro mwiza, bitewe nuko Kiriku Akili ari wa muntu aha agaciro amahirwe yose aronse mu buzima, uko aba angana kose akayavyaza umusaruro. Ubwa kabiri ni umuziki urimo ubutumwa bwigisha kandi buhuye n'ivyo abantu babamwo mu kibano mu buzima bwabo bwa misi yose. Wankonde mishangazi baranze banyeta umufubozi baranze. Nimba mu Burundi hari umuririmbyi akundwa bitewe n'amajambo aririmba, Kiriku Akili aza mu bambere. Aririmba amajambo yitondeye kandi ari mu ubwenge, ukumva neza ko atari ayasunitswe n'impwemu. Akaririmba amajambo azifashishwa no kurunganwe ruzoza kuko ari amajambo adapfa, ahubwo akora ku mutima w'uyumvise wese. Akaririmba ukuri abajene b'abarundi babayemwo ubukene n'ubushomeri. Kiriku Akili agashimangira ko amahirwe yose aje mu buzima arayo kuvyaza umusaruro, akabaremesha ko atabuzima bubi na bumwe bubaho butagira iherezo. Afatiye ku magorwa y'ubuzima yakuriyemwo, bigatuma ugwaruka rw'Uburundi rwizera ukuri kuri mu ndirimbo za Kiriku Akili, agaca akomeza kwigarurira imitima ya benshi. Ubwa gatatu ni gukora umuziki kinyamwuga kandi akabikorana indero, afise ihangiro yifuza gushikako. Icyo nashaka nagishitseko kubera Kiriku uyu munsi navuga igihugu cyose kiramuzi. Igihugu cyose kiramuzi, yaba umuntu mukuru, yaba umuntu mutoya, ndetse n'umuri ngaha mu Burundi n'uri mu mahanga kirikaramuzi. Biciye kuri jewe, biciye kuri Bantu Boy, izina rya Kiriku ryarashitse kure cyane. Nibaza rero ubu ntabwo bafise ko ejo canke ejo havara ubusa kandi ingabiro yiwe yarakuze. Ico numva ni kimwe mu bintu nishimira nk'umuvyeyi, kandi hajya bavuga ngo wanka gakura abaga umutavu. Kuva mu mwaka wa 2023 inyuma yo kumara imyaka 5 afatanya umuziki n'ishure, Kiriku yaciye atangura gushira inguvu ziwe zose mu muziki. Kubwa Kiriku
kubaka izina no kurizigama rikaguma hejuru ukaguma kuri hit ntuze ngo tukumenye hama mu nyuma duce tukwibagira budakiye na kabiri bisaba kwitanga ugashiramo inguvu n'imitahe yose nkenegwa ukabikora kinyamwuga atabishobisho birimwo ku buryo umuziki uba uruganda n'akazi kakubeshaho kakagutungira umuryango n'abawe bose. Ubwa kane ni kubana neza n'abandi no kwiyegereza abandi baririmbyi basangiye umwuga. Kuva ahuye na Big Fizzo akamushikana ku rwego rwo hejuru biciye mu kumwinjiza muri Bantu Boy Entertainment, Kiriku Akili yaciye atahura akamaro ko kwiyegereza abahinga mu muziki babigize umwuga. Ivyatumye umuziki wiwe awushikana ku rwego mpuzamakungu kuva kuri Soma Namba gushika kuri Aha Nihe. Ibi bifatana n'ingingo y'ukuba Kiriku agerageza kwiyegereza abandi baririmbyi babikora neza mu gukorana amakorabo. Ubona ko tubiri tuvurana ubupfu nkuko twabibonye aho yagiye akorana n'abandi baririmbyi batandukanye nka Big Fizzo, Double J, B-Face, Bruce Melody, Kivumbi n'abandi benshi. Ubwa gatanu ni kwitangira abandi mu guhindura umuziki wiwe ukaba ikigwanisho cyo guharanira agateka kazina muntu no kugarukira ku bana bari mu buzima bugoye na cane abakitswe n'amagara, abagwaye babuze uburyo bwo kwivuza. Navuga ko byo babyiza nabo bagarutse ko kubera ko buri muntu wese arafise gift Imana iba yaramuhaye, Imana iba yaramuhaye. Ushaka kuvuke ryari umuntu wese arafise Imana iba yaramuhaye, kandi iyo mpano uba mu barabara, uba mu nzu, uba muri etage, urafise gift Imana yaguhaye. Nkuko Imana we yaguhaye abo journaliste Jimha etala yo kuririmba, nujya mwana ari mu barabara afise tala, arafise gift Imana yamuhaye kandi ishobora kugira icifashije we, igafasha n'umuryango, igafasha n'igihugu. Sinzi kurabona Kiriku mu bintu byose akora ntigera yibagira ko ariyo batoya biwe yasize ingozi. Ibaze wewe kuba uri kurafashwa nawe ukashaka gufasha batoya bawe. Ibi nkuko twabibonye Kiriku Akili abikora kugira ashobore kurokora ubuzima bw'abana babayeho nabi ibisa nk'ubuzima yakuriyemwo. Ubwa gatandatu ni kubaha Imana n'abafana biwe. Filozofiya Kiriku Akili yiganjemwo ikibanza kinini aha ububasha bw'Imana mu kwemeza ko Imana ariyo ikura umuntu ku cavu ikamwicarika ahakomeye, akabivuga yitanze ko akarorero, agashimangira ko Imana ica mu bantu kugira bashobore guhurumbira ibikorwa vyiwe. Ari nayo mpamvu yirinda guhemukira abafana mu kubagara ko canke kubatuka no kubaburira indero, ahubwo agahitamwo kubiyegereza no kudahengeshanya kubashimira ko aho ageze ari ku bwabo. Ndashimira cyane Imana yatumye tuba duhari uno munsi. Bakunzi ba HP Menya mudahengeshanya kudukurikirana. Muri aya mateka ndondaguye ya Kiriku Akili kumwe n'ayandi noba nibagiye mwebwe musanzwe muzi, nirihe somo mukuyemwo? Dusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rosage, aha ni kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Inzira y'ubwenge y'uno munsi ikaba yadushikanye kwirembo ry'urugendo rw'amateka ya Kiriku Akili, iyo yavuye intambamye yagize mu buzima, ariko izo ntambamye azihindura akarusho gushikaho aba umustar rurangiranwa nkuko tumubona no munsi. Namateka afise vyinshi twokwigira ko kugira natwe dushobore gushitsa indoto zacu. Gwabaye urugendo nyene navuga nyene rugoye, ariko kandi Imana igenda irorosha iguhuza n'abantu basanga cakindi warukeneye muri umwanya wa kironse, nuko ubuzima bugenda buroroha. Imisi simike je na Kiriku tumenyanye, ariko kandi naramushimire kubera imyaka yose tumaranye twamaduhura, tugahurira mu vyiza, tugahurira mu bibi, n'umuryango nkuri jewe ibintu byose aserukamwo navuga bikomakomeye keshi mbadahari nk'umuvyeyi. Rero urugendo ni rurerure, cyo dukora byose tubikora Imana niduha gukunda no gukora ibihimbara. Navuga n'umunezero nyene nk'umuvyeyi, umuntu abayifuza iterambere ry'umuntu na cyane yo
hariho ikintu nawe cyo bari gitonya wofasha umuntu kugira ngo atere imbere hama ukabona iyo ntambwe yarayishitseko nibaza ko ari ibyo gushimira Imana. nimugira muba mwubahwe musangwe amahoro y'Imana na Gahwane. Yeshi n'abantu aho bamenye Inzira y'ubwenge.